amatora. Twitaba amatora, ikiganiro kiba yagira ibijanye n'amatora mu Burundi. Mugitegurirwa n'umugwi w'igihugu wigenga Seni ujejwe gutunganya amatora mu Burundi. Twitaba amatora. Twitaba amatora. Ndabaramukije inshuti bakunzi mwebwe mwese mubandanya guteramana natwe ndabaha ikaze mu kiganiro mukunze kumva umunsi nk'uyu nk'aya mango arico twitaba amatora. Ni ikiganiro kiba yagira ku bijanye n'amatora mu Burundi mukaba mugitegurirwa n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora ari wo Seni. Muri kano kanya duhagarara cane ku matora azotangurira yandi muri uno mwaka wa 2025 ayo nayo akaba ari ay'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine ategekanijwe igenekerezo rya 5 ukwezi kwa 6. Integuro yayo igezehe, abo yega bahamagarirwa iki n'ibindi. Umuco tuhabwa na Commissaire François Bizimana wo nawe ajejwe inyigisho z'amatora be no kumenyesha makuru muri Seni. Kuri mikro muteramanye na Leonce Bitariho. Subiye kubaramutsa kaze. Amatora meza niyo nkingi y'amahoro n'iterambere rirama. Muzotore mwitonze Barundi kazi muhitemo kazoza keza ku Burundi. Itegure neza amatora aregereje. Itegure neza amatora aregereje. Isango ry'amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine litegekanijwe itariki ya 5 ruheshi uno mwaka wa 2025 ngo ntibukuka. François Bizimana avugira Seni aravyemeza akagirwako ashikiriza n'igituma avyemeza uko nivyo atangurirako mu ntango y'ikiyago twagiranye mu mugwi Seni. Turemeza atagukekeranya yuko iryo sango ari ntabanduka. Aha kandi nkaca ntera nakamo abo bose begwa n'amatora nabo nyene babitegere nkuko mu Seni ubitegera yuko iryo sango ari ntabanduka, ntibukuka, baheze bitegure bazi yuko igenekerezo ya 5 ukwezi kwa 6 ariko ruheshi umwaka wa 2025 yuko amatora y'abashinga amateka n'ayabajenama b'amakomine kuwo munsi azoba kuva isaha 12 mu gatondo kugeza isaha 9 z'umuhingamo, aho tuzobona yuko iyo saha ishobora kurengaho gatoyi tuzoheza tubitangaze. Mugabo naho nyene ntazorenga isaha 10 z'umuhinga mukuru uwo munsi. Muti aho muri Seni mubivuga mufatiye kuki? Sinarindiriye ko banza kumbaza ico kibazo kuko n'abariko baratwumviriza bari guca babaza bati none kwabivuze ataguhiga imanga atagukekeranya yishimirije iki. Nagire ndababwire ivyo dufatira ko mu Seni kugira ngo twemange yuko iyo genekerezo ari ntibukuka. Turabira aho integuro tuyigejeje. Amatora kugira abe haba hariho abazotora. Cane ako kabazo nagategekanya aho integuro iri kinogi. Yego. Kuko iminsi iri kwiragera. Yego. Ubwa mbere na mbere hakeneye abazotora batahari nta matora yo. Hanyuma hakenewe abazokwitoza, naho nyene abazokwitoza babuze nta matora yobaho. Hanyuma hakeneye ibikoresho bica bikoreshwa kugira ayo matora abe. Ikindi naco gikenewe hakeneye abahagararira ayo matora. Hakeneye kandi n'abandi ayo matora bakeneye kuyakurikiranira hagufi. Ngende kuri kimwe rero. Mugareho n'amafaranga Commissaire. Yego nese navuze ibikoresho. Mvuze ibikoresho simba amafaranga sinayakuyemwo. Navuze ibikoresho. Kuko ivyo bikoresho ntibishobora kuboneka amafaranga. Amafaranga je muri Seni ntitwiriwe turacitwararika gose kubera caravuzwe bihagije. Guhera kwigenekezo ya 12 ukwezi kwandamukiza ariko kwa 4
umwaka w'ibihumbi 2024 hariya kuri stade Gitega Ingoma nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaratangaje icese yuko ivyerekeye uburyo bw'amafaranga ko atakibazo kubwo buryo buhari. Ico rero sinari niriwe ndakivuga kubera caravuzwe bihagije kandi kivugwa n'umukuru w'igihugu. Ubwo buryo mbere bwaranemejwe n'inzego zibijejwe, ubu buri muri bimwe twita budget y'igihugu. Ntangora numva siniriwe ndabivuga, nsari kwirwa ndabigarukako kuko ico cararangiye, hanyuma ibindi bimaze kurangira abantu bariyandikishije. Mwariko muravuga muti muje ku kintu kimwe kimwe. Ico nari ntanguye nawe kuvuga nti amatora ntashoboka mu gihe atabatora bahari. Abazotora rero kuri iryo genekerezo rya 5 ukwezi kwa ruheshi barahari, bariyandikishije mu kwezi kw'icumi kuva ku igenekerezo rya 22 Gitugutu gushika ku igenekerezo rya 31 Gitugutu. Abo biyandikishije baramaze gushigwa muri za mashine nyabwonko, eka mbere n'intonde zabo mfata kibanza zarasohotse ziramanikwa hariya biyandikishirije, baragenda kuraba yuko banditswe neza. Abasanze hariho utunenge twaroyemwo barabishikirije, hanyuma utwo tunenge umugwiseni uramaze guheza kudukosora. Murumva abazotora bobo barahari, kandi nkuko twayo tubivuga kuva na mbere bararenga imiliyoni 6. Ikindi twishimikiza mu kuvuga yuko amatora ari ntibukuka nuko aho mu mugwiseni tumariye gukora urutonde rwabo biyandikishije, ubu naho hariko harakora igikorwa cyo kubashira aho bazotorera, no kuvuga ibiro vy'amatora, ibiro vy'itora bijya bita le bureau de vote. Dutegekanya yuko ku biro vy'itora bimwe vyose hazoja abantu batari munsi y'500 bakarenga ko gatoyi. Mugabo birashoboka yuko ushobora gusanga hacanke hariya aba 500 badakwiye kubera imvu zitandukanye. Mugabo twe dutegekanya yuko hoba hariho abatora bari iruhande bakabakaba ico gitigiri, bakabakaba igitigiri c'500 muti kubera iki muvuga igitigiri gikaba bakabakaba igitigiri c'500. Nababwiye yuko amatora azoba kuva isaha 12 zo mu gatondo gushika isaha 9, no kugira ngo uravye umwanya umuntu afata agiye hariya kwitonda kugira ngo ashobore gutora mu mwidegemvyo, ukaraba nk'iminota vyotwara. Twasanze ntaruhe kandi ntace ku biti n'amabuye. Twabonye yuko aba 500 abo bakabaka ba 500 kumara ico kiringo cyo kuva 12 mu gatondo gushika isaha 9 yuko baba bahejeje. Yaho rero niho tuvuga tuti nkico kiriko kiregama yuko abatora ko bahari. Amatora rero azoba ihigira kabiri rero naco abazokwitoza nabo nyene baramaze kumenyekana. Mu nteguro y'ayo matora François Bizimana ati abazotora baramaze kumenyekana, agashirako nuko n'abazitoza baja bazwi. N'ikimenyamenya kino gihe hoho intonde z'amazina yabo ziramanitse mu bibanza bizwi. Abarundi barabazi kandi nabo nyene bariyizi. Muti gute? Bo nyene umugwiseni warabakoranije ubamenyesha abemerewe kuzokwitoza, haba mu bibanza vy'abashinga amateka canke mu bibanza vy'abajenama ba komine, kuko twaragiranye inama nabo ku cicaro c'umugwiseni. Barabizi hari imbere kwigenekerezo rya 10 kwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Abo barabizi neza. Narenguze rero n'abazobatora barabizi. Muti babizi gute? Nuko intonde z'abemerewe kwitoza, haba abazokwitoza mu bibanza by'abashinga amateka canke abazokwitoza mu bibanza by'abajenama makomine, izo zose zo ntonde zaramanitswe. Kuvijanye n'abazokwitoza ku bashinga amateka zaramanitswe ku biro imigwi ijerwa amatora mu ntara ahikorera, kandi no mu makomine vyagenze uko nyene. Ubu rero barabizi, ukeneye kuja kubiraba arabiraba, uwo bataragenda
ashikire abarongoye izo nzego za sepi na sesi ababwira ati nyereka menye abo nzotora abaribo. Ivyo birahari. Hanyuma ikindi naco ibikoresho turiko turavyegeranya ivyo tutari dusanzwe dufise kuko amatora ntatanguye uno mwaka. Amatora kuva 2005 Uburundi bwaratunganije amatora, hariho ibikoresho rero vyagiye birakora bitaciye birangirana n'itora ngo nuko ribaye muri 2005 canke muri 2010 gutyo. Ubu rero ibikoresho bitari bike birahari, vya bindi vyo kuja gutoreramwo by'ubuzu bw'iherero canke amasandugu umuntu ashiramwo ikarata heje gutora birahari bitari bike. Mugabo hariho ibindi rero bikoreshwa rimwe gusa, ivyo navyo nyene turamaze kuvyegeranya ibitari bike. Kuvuga ni nk'ikarata y'itora ziriko zirakogwa ryarange ritazimangana kugira ngo umuntu ntavaza gutora yisubiriza kabiri canke karenga. Nivyo nyene vyaratumwe ko biriko birashika mu mugwi wigenga ujejwe amatora ariwo seni. Hanyuma ikindi hariho abajejwe kuzotunganya amatora, jewe ndiko ndakuyagira muri abo ndimwo ku rwego rw'igihugu. Hariho umugwi ugizwe n'abantu ndwi bajejwe kuzotunganya amatora ku rwego rw'igihugu. Imigwi izotunganya amatora mu rwego rw'intara irahari, ku rwego rw'amakomine irahari. Mu minsi mikeyi twimirije gushiraho imigwi izotunganya amatora ku biro vy'amatora bijya bita bureau de vote. Izo bureau de vote tumaze kwerekana imwe yose ahiri. Mbere ico gikorwa tugiteje kure, mbere turabona neza, turamaze kubona ingene zishobora kuzoba zingana vyayo byose bazirenga 14,000. Muriha ishusho ngene ryo barimeze neza cyane. Aho nta mpungenge dufise, turabona yuko umwiteguro ari mwiza cyane. Mbere ngaha rero kuri ivyo bijanye n'ibiro vy'amatora nagire nje ntera kamo abo bazokwitaba amatora ku biro vy'amatora bitegure bazohashire za nderetsi, ko inderetsi zija ku biro vy'amatora babe barabategekanya. Twarabasavye mbere ngo bagende gukurikirana aho bariko bariyandikisha, aho mutera kama bitoza tutera kama bitoza. Twarababwiye mbere ngo babategekanye kugira bazokurikirana igikorwa cyo kwandika abazotora. Ntibabaduhaye, harimo abatubariye yuko tubasavye hakiri kare, abandi ntaco batwishuye. Mugabo ubu turabasavye dushimitse kuko mu mugwiseni nta kindi kituraje ishinga atari ukuringaniza amatora yubahirije amategeko, amatora yo kumugaragaro, amatora azira imyidogo n'umwikomo. Kugira bibe turasavye abitoza barungike ababarerekera kugira barabe yuko koko nkuko tubivuga kwariko tuzoba turiko turabitunganya. Barumika babarerekera ibiro kubindi kandi ku biro kubindi tubasavye yuko boduha babiri. Muti kubera iki musaba babiri? Murabona igikorwa kizotangura mu gatondo 12 z'igitondo gushika isaha 9. Aho ni igikorwa c'itora. Mugazo cabandanya n'igikorwa ciharura ry'amajwi, kwegeranya amajwi azoba yavuye mu itora. Umuntu umwe rero amwe baduhaye inderetsi imwe yohaviruha. Natwe dushaka yuko igikorwa cyose zoba turiko turakora dukeneye yuko izo nderetsi zoba turi kumwe kugira ngo zibi vyabona bagire bati twarabibonye vyagenze uko hama biterere n'igikumu. Ntitwipfuza yuko amatora amaze kurangira tworondera inderetsi ziza gutera igikumu tukazibura, hanyuma tukaza twumva ku mugoroba bagira ngo amatora yagenze nabi, uwari karabivuga kumbure nukubaho atariho yarari. Amwe yaba yagiye kwivuna kanyota canke gufungura. Nico gituma tuvuga tuti bazobe ari babiri kugira ngo uzokumva yuko akanyota kamufashe canke inzara imufashe agende asimbe. Mugabo bafise umusigarira. Mugabo niyo haza umwe agiye nta wundi azoba hasigaye. Ivyo ba muri ico gihe atahari yo hava atavyemanga canke akaza kuvuga ati nasanze hari vyabaye kumbure ari ibintu ari karavuga bitagira aho bifatiye. Sintera kamo gusaba ubinderetse n'indorerezi nabo nyene bavyumva
kw'ibiro vy'amatora tubabwiye ko bizoba birenga 14,000 nabo nyene bazoba bafiseho bakurikirane bibonere bo nyene ukuntu amatora azoba ari karagenda uwo munsi kandi mbere ntibo bazano uwo munsi gusa niba bategure hakiri kare baronka inyigisho bazomenye n'ivyo bagiye kurereka ivyo ari byo aho ni kunderetse kundorerezi naho bamenye igikorwa cyo kurorera amatora ingene kigenda baze tubibigishe kuko nabo duteza gukorana kugira ngo amatora biboneke ko yagenze neza kandi arimwo bose. Kuba intonde z'abazitoza zimanitswe ngo birafise ico bifasha kubijanye no gukorera ku mugaragaro umuntu ico yiyemeje imbere y'abasaba amajwi hakazogera igihe bakamurimbura ko yabicitseko bisa nuko bitahahora. Komiseri François Bizimana agashikiriza kandi ko benshi bamaze kuba babishima. Twebwe uko tuvyumva cakigwa neza ikigo cakigwa neza kuko harabahora bavuga bati iyo tugiye gutora tugenda gutora tutazi nabo dutora abaribo. Twebwe rero tumaze kuvyumva bivugwa gutyo twagize tuti ivyo nivyo bandanya bivugwa gutyo reka abazokwitoza tubashira habona hakiri kare bababone abo bazotora bagire bati jewe nakandamuzi ngabajya nababonye babe barategekanya ingene bazoheza bakabatora kandi babazi kuko igituma twabigize gutyo ni igikorwa gikomeye abazotora bimirije kuragiza igihugu abo bazoba batoye uragize ivyawe rero uba ari umuntu wihweje neza ubona yuko azobikora neza azobibungabunga twebwe rero twabigize uko kugira ngo ejo bukera amatora amaze kurangira ntibatubwire ngo twatoye tutazi abo turiko turatora abaribo kandi imbere ico tubigirira ni iki nuko tuzi yuko mu ngendo ya demokrasi hariho imibereho ikwiye kugenderwako abantu bakayimenyera ico twebwe muri seni twita ingendo shimikiro muri demokrasi canke mu ntwaro ibereye nukuvuga bo bazoba batowe hazogera igihe ababatoye babarimbure bagire bati bimwe nagutore kandi ari bimbari ngo nyereke ingene uriko urabishira mu ngiro. Twebwe rero izo ntonde twazizabona kugira ngo bazotore biteguye kandi bamenye nabo bazorimbura abaribo amenya ati naragutoye niteguye ubu rero nimirije kurimbura ashobore no kumutumako kubera azoba muza ati ngumbarira hugejeje cakivina gushinga ninge muri ako kanya rero mugomba kuvuga muti abo bitoza bemanga ivyo bazoshikako cyane gose bagende biteguye ubwa mbere ho mu kuja kwitoza turazi neza yuko bagende bashikiriza imigambi bagende rero imbere y'abazobatora imigambi bayiteguye neza biteguriye yuko igihe cirimbura bazishura kandi bazobazwa hawundi ati kwiga nabikunda mugabe iyo hageze kubazwa bica bibindi bintu aho rero bitege yuko abene gihugu ubu twebwe mu mugiseni muri iki gisata kijejwe inyigisho turiko turabigisha yuko babwirizwa gukurikirana ibikorwa byabo batoye ingene biriko biragenda bakabarimbura aho babona bitariko biragenda neza bakababwira bati oya ni muhinyanyure mwatwemereye ibi rabe ingene muhinyanyura kugira mu bishikika aho biriko biragenda neza bagatera intege bagira bati bandanya iyo niyo nzira nziza. Amatora meza niyo nkingi y'amahoro n'iterambere rirama muzotore mwitonze barundi kazi muhitemo kazoza keza ku Burundi itegure neza amatora aregereje itegure neza amatora aregereje. Ikiganiro ni twitaba amatora muti none imyiyamamazo y'ayo matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine izoba ryari itegekanijwe mu kiringo c'imisi 21
nk'uko tubandanya tubishikirizwa na komisere François Bizimana. Nukuvuga hagati y'amagenekerezo ya 13 Rusama na 2 Ruheshi uno mwaka turimwo. Ikazomenyeshwa icese n'itegeko ry'umukuru w'igihugu rizoba ryasohotse imbere gato. Imyiyamamazo yerekeye itorwa ry'abashinga amateka hamwe n'abajenama b'amakomine bitegekanijwe mu kirangamisi cashizwe habona n'umugwi seni yuko itegeko ry'umukuru w'igihugu rihamagara canke ryugurura imyiyamamazo ko rizoterwa kw'igikumu igenekerezo rya 9 ukwezi kwa Rusama umwaka w'ibihumbi 2025. Ivyo kandi biri no mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryahamagariye abarundi bageze gutora kuzokwitaba amatora. Iryo naryo rikaba ryatewe kw'igikumu igenekerezo rya 7 ukwezi kwa Kigarama umwaka w'ibihumbi 2024. Imyiyamamazo rero nyezina iryo tegeko rimaze gusohoka izoca itangura igenekerezo rya 13 Rusama irangire igenekerezo rya 2 Ruheshi. Nukuvuga imyiyamamazo izomara iminsi 21 sitatu bavyumve neza. Imyiyamamazo ubu izomara iminsi 21 kuva igenekerezo rya 13 Rusama kugeza itarike 2 za Ruheshi muri 2025. Ariko itegeko ryugurura iyo myiyamamazo ryojo rizoba ryatewe ko igikumu n'umukuru w'igihugu igenekerezo rya 9 kwezi kwa Rusama umwaka w'ibihumbi 2025. Bavyumve neza ntihagira bazoja kwiyamamaza imbere y'ico kiringo, bazoba barenze amategeko. N'inyuma yaco inyuma y'itarike 2 za Ruheshi naho nyene ntihagire uzohirahira kuko azoba ariko akora ibiteye kubiri n'amategeko. Kuko mwibuke nkuko twabivuze abagukurikirana bariko barabikurikira mwibuke yuko amatora azoba ategekanijwe igenekerezo rya 5 Ruheshi 2025. Muti hariho ikiringo ngira ngo cakaruhuko inyuma y'imyiyamamazo. Imyiyamamazo imaze kurangira nukuvuga ko izorangira itarike 2 z'ukwezi kwa Ruheshi muri 2025. Iyo myiyamamazo imaze kurangira baca bahagarika nukuvuga ku mugoroba igenekerezo rya 2 Ruheshi imyiyamamazo cihagarara. Hanyuma haca amasaha 48 baruhutse. Murazi yuko mu myiyamamazo hariho ugwamo gwinshi ruvuga. Urazi mu myiyamamazo benshi bagenda baravuga muri bya vyuma bimwe birungika amajwi kure. Ivyo bitezwa guhagarara muri ayo masaha 48. Hanyuma bagaca bazinduka kuri za tarike 5 mu gatondo gutora. François Bizimana atera kamo kuko abahiganwa bohiganishwa imigambi bahiganwe badahezanyayo badatyozanya nyabuna bakuzanya berekeza inzira yo kubaka igihugu ku neza y'abarundi. Agashikiriza ko muri iyo ntumbero umugwi seni wamana ntaryo uri kurayaga nabo bazitoza. Ntitugoheka kuko abo bimirije kuzokwitoza n'abantu dufitaniye imigenderanire duteza gukorana. Seni abo ibakumiza ko ijisho kugira ngo intambuko yose turiko turategura bayimenye dukorane. Abo rero umugwi seni kandi n'ubu turategekanya kuzohura nabo kugira tubanaye tuganira aho imyiteguro y'amatora igeze, nabo nyene batubarire aho bagejeje kwitegura, hanyuma duhane impanuro. Araho bogira bati ni mugorore ngaho mwe muri ko muradutunganiriza batubarire natwe tubabarire tuti ikiringo cimirije ni kiringo gihambaye. Ico kiringo rero nico kwitwaramo neza, ni kiringo cyo guhiganishwa imigambi, ntikibi kiringo
co guhiganisha igikenye, ntikibe ikiringo co guterana amajambo, ntikibe ikiringo co gutyozanya, kibe ikiringo c'uko umwe wese yoshira imbere umugambi afitiye igihugu. Kuko muri seni twama tuvyibutsa ingene igihugu kimera inyuma y'amatora bitegurwa imbere y'ayo matora. Uko abantu baba bifashe niko inyuma y'amatora igihugu kimera. Twipfuza rero yuko inyuma y'amatora amaze kurangira igihugu coba igihugu gitekanye. Kugira igihugu rero kibe igihugu gitekanye bitegurwa ne gute? Nuko gushira imbere imigambi myiza, gukoresha imvugo idahutaza, gukoresha amajambo adasubiza inyuma mugenzawe, nka bimwe twumva mu minsi yahera usanga ufata uwo muriko murahiganwa ukamwita igikoko, ukamwita inzoka, ukamwita iki. Ivyo rero sivyo twipfuza yuko vyoba muri aya mahiganwa yimirije. Twipfuza yuko hoba ugukuzanya mu mvugo yose izobikira koreshwa muri ico gihe c'amatora. Abantu bavuge bakuzanya, bashira imbere imigambi yao, hamwe amatora amaze kurangira baheza bakagwana mu nda, kagira ati ego wandushije mugabo igihugu cungutse, kandi na wewe ikibanza muri kino gihugu ciza twateguriye hamwe, na wewe muri ico kibanza ciza urimwo. Mbere nico kibanza cyo gutegura bwa Burundi bwifashe mu bihumbi 2040 no Burundi buteye imbere mu bihumbi 2060. Erega Uburundi nk'ubwo butegurwa n'abantu bayaga bashira hamwe. Abantu bayaga baterana ibidashika ntiboshobora gushika ku Burundi nk'ubwo. Nivyo twebwe rero tubasaba yuko boshira imbere imvugo yubaka, imvugo ikuzanya, imvugo ituma koko tuzoronka abatowe bazoca bashira mu ngiro ivy'igihugu kibiteze ko yambona kazoza Uburundi bwihaye. Komiseri urakoze cyane. Ndabakengurukiye. Nubu ya telefone sinibagiye. Kaga telefone. Kandi rero niba utarubizi barantelefona yemwe. Nanje ntibigoye. Akagakaye urakabona. Akanya ndakagendana aho ngiye hose mba ndagafise. Ubu telefonye wese nyangira ntibangira gato yenda kurabira ntaca nzimbu. Ibutse iyo nomero ntaravyibagiye. Yego inomero ni 62 amajana 667 amajana 290 62 amajana 667 amajana 290. Nino ngaha rero turangirije iganiro twita amatora cuno munsi. Ndabakengurukiye mwebwe mwese abo twateramanye. Nkengurukire no mutumire twari kumwe ariwe Commissaire François Bizimana ajerwe inyigisho z'amatora hamwe no kumenyesha makuru muri Seni. Leonce Bitariho nari kumwe namwe kuri micro. Ndabikebanuye ndabifuriza kuroranirwa mu banyu no mu vyanyu, mugira aho muba mwubahwe naho ubutaha. Twitaba amatora ikiganiro kiba yagira ibijanye n'amatora mu Burundi. Mugitegurirwa n'umugwi w'igihugu wigenga Seni ujejwe gutunganya amatora mu Burundi. Twitaba amatora.